Hello my people, we back again. Nongeye kubaha kaze na karibu kuri Nuja Entertainment. Nongeye kubaha kaze na karibu mu kiganiro turashoboye. Ni Jamal Freedom MC Voice of the Money, Mike Master Peacekeeper, Motivation Champion, ntore yatojwe Animal au Desert. Ni kiganiro turashoboye. Namutarakora subscribe yikore aha ni kuri Nuja Entertainment, n'umuryango wagutse wa Nuja Entertainment. So ino munsi nkuko vyama murazi ko ndabazanira amakuru abameze neza cyane n'ubusisanguro bw'imbisi no tugere turabe ese rap yo mu gihugu cy'u Burundi abaririmba umudiho wa rap canke abantu basanzwe bakora umudiho injana ya rap bimeze gute, mbega ihagaze gute gushika kuno mwanya n'abasanzwe bayikora bari mu bikiso assez confortablement et c'est pas aha ni numudiho wa rap benshi bari bazi twari tubimenyereye kuri aba ba B-Face on the floor ba Mukombozi ba Fab Love Vacation Boba El Pro ba Mark Falao n'abandi benshi ba Desire P murabibuka n'abantu bari bagize umudiho wa rap hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko aba ba Alvin Smith bose urazi ko bahora barapa, ariko benshi bagiye bavuga ati umudiho wa rap mu gihugu cy'u Burundi nturiha ino munsi ugaragaje kuraba abahora baririmba rap benshi barahibongoza. Par exemple ino munsi Mukombozi turabona arahibongoza, ino munsi turabona ba B-Face on the floor ba El Pro n'abandi benshi ba Alvin Smith la babande bose ubu benshi barahibongoza. Ati rero bimeze gute umudiho wa rap biriko bifira mu gihugu cy'u Burundi? Hariho umwumvire bamaze kuba babashiramo bavuga ati umudiho wa rap hano mu gihugu cy'u Burundi nturiha. None ko utari habifira ino munsi rap yaragiye akagira ino munsi turavye par exemple turabe aba rapper bari majeur nk'aba ba B-Face on the floor ba Mukombozi no hamwe Fab Love Vacation Boy. Fab Love Vacation Boy niwe yavuze ati jengiye guhagararira umudiho wa rap hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko nawe nyene tugizimi twabonye ko vyamutaye kuba maze kubera ko tugerageje kuraba mu mwaka uheze yagiye gusohora indirimbo novuga ngimwe n'amatari zibiri naba ntihenze. Izo ndirimbo nazo nyene ntaho zashitse. Ino musi naho buri mu rap utazi kwipushinga naho nyene bigufa, kuko umudiho wa rap urabutse umuntu awuhagararira mu buryo bwo gukora ibikorwa biri update kandi ibikorwa vyiza kandi ibikorwa video bishika kure. Ino musi Fab Love Vacation Boy uza gusanga yakoze indirimbo umuririmbyi akuze w'izina ringana nka Kuja, izina afise sirito ugasanga yakoze indirimbo audio gusa. Rap mu gihugu cy'u Burundi ugasanga ni ya rap nyene itari presentable. Ino musi naho yoyikora ariko ayikora muri mwaye asanzwe ayikoramo avuga ati ewana ndakora audio nta n'ikindi kintu nta video, ni vya bindi nyene bica biguma novuga ngo hahanye tugerageje kura mu bindi bihugu. No musi kubera ko umuziki tuba dushaka gupushinga ukagira kure nishwibaza hano mu gihugu cy'u Burundi gusa no turimbona akazo turaba nini novuga ngo nibiri turabira ku bantu bamaze kuba bagira success church, abantu bamaze kuba bagira izina rinini mwico gikorwa. No musi twibaza ku muziki murabizi tugerageza gukora mu bindi bihugu. Reka mbere tuje no ngaha mu gihugu hafi aho mu Rwanda tubona bajya abandi baririmba rap canke baririmba umudiho wa rap baragira umuhapera umwe arashaka kuvuga ati ewana je ndategwe n'igitiramo ci wanje ndo umwe mugaga mu Burundi n'uwahe muhapera yo bishobora apana babandi bakibongoza umwe nyine avuga ati ndi umurapera nyene wanyawe je magariye rap ndi umuhapera titre yanje n'umuhapera n'uwahe yo bikora. Ino munsi abaraperi barizegwa n'ama company barizegwa kubera ko bafise na visibility. Mugabo ngerageje kuraba Fab Love Vacation Boy nta n'abantu 40,000 bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Nico gituma umudiho wa rap sinavuze ko nta muntu numwe yigeze avuga ko umudiho wa rap tari hamuguta uri kurakora neza, urariha kandi umeze neza cyane kandi uratama kuko tugerageje kuraba meme no mu mashow nabajya baririmbye agira injire kuri stage interest yo bari rap. None kubera iki n'ibintu bishusha abantu bishira abantu muri mode
rero rap mu gihugu cy'u Burundi yapfuye impande zose. Ino musi uzumva bahendana ngo ja muri ibi nibi ngo kugira ngo tuko dukora umuziki wa business. Ese rap si umuziki wa business mu gihe uzi kuvyaza umusaruro umwanya urimo. Fab Love the Cation Boy, haguruka ukore rap, ukore umuziki hama uzura ko bitazogena neza. Apana kandi kugufise ugumufise vision ngagusohoka urabire no kubandi. No musito nka Fab Love the Cation Boy zina afise tuba dukeneye nka collaboration ari kumwe n'aba Calligraph, ari kumwe n'aba Lozali bakuze bamaze kugira izina rikomeye muri rap ngaha muri East Africa. Apana kugucuja gukorana n'abantu ze. None hari ino musi Fab Love umudiha koramwe niwe ndiko ndahagarara ko cyane kuko niwe yanasubiye inyuma ku rugezo rutangaje. Ino musi uri gukorana n'abo baririmbyi bo ngaha muwo mudiha usanzwe ukora nta kintu na kimwe biri bukuzanire kubera ko wowe urakeneye ikintu kigupushika gushika kure. Kandi abaririmbyi burya nico gituma hari igihe numvize kumviza interview y'umuririmbyi akomeye novuga ngo yari Visual Love aravuga ati jewe umuririmbyi adafise management ahubwo ndimvira abayeho gute. No musi urashobora no kuja muri management haheri kiringo cy'amezi abiri umwaka wo wa patience ahubwo amezi abiri ukabuvuyemo. Mugabo mu gihugu uko urafashwa na management nivuga ati nibikorwa byacu bipanga uko wowe ukemera ugakora hama ukaraba ukagira evaluation ku mwaka ukavuga ati ese ivyo twashaka gukora twarabikoze, ese ivyo twashaka gushika ko twarabishitse. Umuririmbyi management zo ngaha nazo nyene nubwo zikimanywa kubera ko uza gusanga manager n'umuririmbyi manager arashaka kuba umustar, umuririmbyi nawe urumva abashaka nawe aba ari umustar na manager agashaka kuba umustar. Urumva ko abatari ikintu cyoroshe. Management zo ngaha ziragoye. Ino musi dufise n'impano nyinshi zazimye abantu bahicizere mugubu zose zaragiye kubera ko management zo ngaha ziragoye ziguha mananizi udashobora gukorerako. Nawe uri umuririmbyi uvuga ati nshaka gukora ugapfa gusinya waje usanga uri umaze kuraduga biriko biri gutera ingorane ukavuga ati ariko yinjiza amafaranga menshi nanje nshonje. Rero abaririmbyi aba management ni mubaha management zanyu hama mukora umuziki. Rap no musi bifesalaza agakubita kamwe gaca yiviramo agacaja muri mu muziki nkuko babivuga ngo no wa business. Ariko jata ariko mbibona kuko na rap muziki wa business mu gihe uri ukora neza uko bikwiriye. Kera niho twaratubona ama challenge challengingana wasanga bifesi yakubise Fab Love agaca kubita mukombaza agaca kubita n'aba Alvis Smith agaca kubita rap kagira ingufu aba Fizo bose bagaca kubita rap kagira ingufu gasanga wana vyaryoshe game yaryoshe. Mukino munsi naho ama challenge aba muzindi ndirimo ntibishuha nka kicagihe ibyo cagihe ca ba Big Zo we bose bahagutse cagihe twabona ngikiri ku mutima ibikini bikabana ikiri ku mutima concert. Izo show zitabigwa n'abantu benshi cyane. Ibaze show muri kijya gihe yahuriramwo Bifes on the floor igaciyo namwe na Fab Love yaba ari show ebana yaba ari show ifise inguvu yaba ari show ikomeye cyane. Mugino munsi wapi aho vyapfiriye ni hehe ibintu vyamaze kubaja mu matwi ngo mudiho wa rap nturiha wapi. Kandi no munsi uza gusanga bafise nama novuga ama bifari sérieux okay bara akukea beef nyene uvuga ati hano tugira do create ikintu kabisa kitwinjiza amafaranga muhora mubibona ku bandi ugasanga ba create ikintu kibinjiza amafaranga mugamwe usanga ari ama beef ari sérieux ahubwo muzagufungishanya ibyo bintu sivyo create ama base nshaka gukuramo amafaranga mu vyinzi umusaruro happy. Ino musi Bifes on the floor mukombozi Fab Love the Cation haguruke mudiho wa rap warasinzire kabisa kandi kugira musubire kuduza n'inguvu zikomeye kandi nimwe mwabikoze. Ni mukore umuziki wa rap urameze neza. No musi namwe turiko uri kukogwa n'abantu bataragira izina rikomeye n'ubundi nta uzoba uri kuraca kuko na making sure ko umuntu wese akora rap mu gihugu cy'u Burundi afise abantu bamwinspire ko bari muri abo bantu bangaye batatu aba Fizo aba Bifes on the floor ba Fab Love abo bose n'abantu b'inspire abantu beje muri rap ndabizi neza. So
ni happy y'igihugu cy'u Burundi itameze neza, ariko ndazi ko vuba bigiye kumera neza cyane kuko Fabio yamaze kubamenyesha ko nawe nyine uno mwaka ameze neza cyane agiye kubagaruka ari en forme. So reka ndagushimire wewe novuga ngo wagize effort kugira kumviriza igano cyose gushika gihere, ni iteka ridasanzwe. Namutara kuri subscribe uyikore, ndazi ko muri benshi mudukunda nawe ugira amahirwe yo kuja mu muryango wa Nuja Entertainment. Mwakoze cyane kubana nanje, yari Jamal for the MC Force of Money, Mike Masterpiece Keeper, Motivation Champion, Hora Toje Animaire au désert. Tuzadusubire mu bindi biganiro. Ciao ciao.